narindi ko ndavuga ingere tugiye gutangura kugwiza umwimbu duhereye kuri kahise ku mico n'akaranga vy'u Burundi. Ibitubera akarorero ni vyinshi. Murazi ko abakera uretse ko bavyina ikibiri mu kurima baracura, bari bazi kuziganya. Erega je hari igihe mpora ndavyiyumvira bikansiga. Nimumbwire ingene umurundi wa kera yarazi kubika, guhingura ingene abika ibifungurwa gushika naho abika inyama. Uno munsi ubajije umurundi w'ubu uti burya wobika inyama umwaka, akubwira ngo ata firigo ngira. Ariko abakera bo bari bazi kubika ibifungurwa, bakubaka ibigega, bakamenya yuko n'inyama ahubwo iryoha cyane ibitswe kuko bayigira umuranzi, bakakora ikindi. Ngira ngo murabizi bose mwese yuko iyo umuntu amwimye ikintu avuga ngo shaka unyime ngo kibaye ikindi, vyerekana yuko izo nyama bakera bahingura bakabika zari ziryoshe kurusha ibindi. None rero harageze ko natwe tubigana mu guhingura ubutare n'agataka dufise, gucura. Erega no gucura, kumenya kubika imfungurwa, tukubaka ibigega bigezweho. Murambona abagwizatunga bajejwe kwegeranya ibifungurwa, abasoda, abapolisi mu mabohero bafungura. Nkaja kuraba aho babika ibifungurwa ugasanga vyaraboze. None barananiwe no gukora ibigega vyiza bituma ivyimburwa vyacu bibikwa neza. Dutangure kwigana rero abakera. Iryo yerekwa niryo ryamutsemo kandi imvugo nziza dusanga mu myibutso y'abarundi ngo bisangiye imizi bisangira kuma, imiti ikoranye, nyamwigenda ko ntarimira impeshi, umutwe w'umwe ntiwigira inama, umwegetsi w'inyakamwe yita ku mwikomo hageze kwatira igitiba, canke ngo uwo bwahamye ahamiriza ari wenyene, n'iyindi myibutsa myinshi ishimangira kwama dukorera hamwe mu runani. Turi kumwe twese birashoboka.